iwacu mu Burundi turabiri hamwe no kuvuga amakuru agiye atandukanye ariko rahavugwa Dorcas duhere no kuvuga ku birori byariko bitunganwa ejo ni shira hamwe rihingura ibinyobwa Braludi ariko kandi bafatikanyije nishira mu y'umupira w'amaguru iwacu mu Burundi mu ntumbero yo gusozera ndetse no gutanga ubushimwe kuri abana bariya no kuba bitwaye neza kuri no mwaka w'imikino wa 2023-2024 kugira ngo we watubereye ijisho Dorcas tubwire ibirori byari bimeze gute byatanguye sangapi kuri abana bariya no kuvuga bagiye batahukana ubushimwe byakiriye gute hoho hariho surprise kanaka zoba zarigaragaje no kuvuga umunsi w'ejo environnement icuka cyari kimeze gute muri rusange. Ego urakoze cyane Alonso ni Soirée de Gala nkuko wabivuze yari novuga byari birori byo kurangiza no gushimira abakinyi babyigejejemo neza cyane gusumba abandi kuko tuvuze neza cyane gusumba abandi kuko hariho benshi baba barakoze babaritwaye neza mugabo hacaza ko cyane abitanze cyane gusumba abandi nibo bariko barashimirwa mu birori byo ku munsi w'ejo muzi neza yuko ni birori byatunganijwe n'ihinguriro nkuko wabivuze rya Braludi biciye mu kinyobwa Primus amuzi yuko ari we mufatanya bikorwa bino higanwa ryacu rya Primus League Burundi umva ko n'izina rya Primus ririmo bano rero bakaba kino vuga bino birori byo ku munsi w'ejo byabaye ku ncuro yabo ya gatandatu kuko byatanguye 2018 niho kino cyumviro cyo gukora amasoirée de gala kuko ntabwo byari bihari nga mu Burundi nivyo mahiganwa yarahera nyene bagahaga ubwo bushimo bwabo batakunze ibirori mwene bijya rero kuvaho Braludi ibyinjiyemo gufatanya na FFB byagiye biduza mbere impano Alonso na Kikina Nadia reka tubanze tushime kwanza iyo initiative cyangwa ico cyumviro kuko sizi ko muri ko murabibona nivyo na kera abakinyi bacu barakinanga bakavanga bakaja mu bihugu mahanga mugabo hatabaye ibi birori by'amasoirée de gala nkuko bikuze kuba cyane muri imyaka 6 murazi ko ni gikorwa kwisi yose babikora murabiza amasoirée de gala mwe naya mu Bufaransa uheruka bari kwaraha abakinyi beza babashimira ku mugaragaro abamenyereza beza abahagarikizi beza abafana imigwi myiza bigeme n'abagabo buri muntu wese abakiri bato mu mici itandukanye y'abakinyi rero twavuga yuko twobanza kwanza gushima iyo initiative yashizweho kuko kuva iyo edition ya mbere muri 2018 siziko maze kuba bibona yaciye iyo 2018 babizi yuko ni umugwi wa Aigle Noire wari kuratahukana igikombe muravyibuka yuko nuvuga yuko yari edition ya mbere twavuga yuko kandi muri izi evenement iki kirori cyo ku munsi w'ejo cyatumye mbere kigira impact cyane bituma igihugu cyacu cy'u Burundi kimenyekana mu makungu abakinyi baronka isoko murazi ko n'ibirori imwe nibi usanga babeza babashira ku mbuga zitandukanye abajan bakamenyera ati mu Burundi yarahawe agashimo meilleur joueur ninaka meilleure version nunaka meilleur entraîneur ninaka mu mwiza n'uyu bigatuma abo bakinyi bashobora kuronka amasoko hanze sagaseseshwa muri dufise umwe yace muri novuga championnat yacu uyu munsi ari jisho ku Burundi hariya mu gihugu cy'u Faransa niyo yarari Yusuf Nyange tunamukeza towe nka meilleur joueur de la diaspora aronka abasha ku miliyoni w'amafaranga y'amarundi incuro ya gatatu kuva 2021 ari wagatwaye urumva kubise triple sikintu coroshe rero nawe yarahari novuga yuko nari kungaruka vuga ni akamaro k'ico gikorwa cyashizwe ahabonwa n'iri hinguriro ry'ibinyobwa ya Braludi biciye mu kinyobwa ca Primus kuko byari ko birafasha cyane ugasanga umukinyi
ariko ararondegwa hirya no hino vyatumye mbere uwo mukinyi ashobora gutera imbere uyu munsi uvuze yuko Nyange yatera imbere n'ububeshe uyu munsi kuvuga yuko Nyange kuba ari hariya mu Bufaransa igihugu cy'u Burundi bavuga ati Murundi aravugwa bakarondera peut-être ku makarta ati Burundi burihe iki gihugu gito iki gihugu bagashaka kumenya Burundi n'igiki canke icyo gihugu kimeze gute imibero yayo imeze gute rero ibi vyose novuga yuko ni ikintu kimwe cyaje gutuma kiduza umukinyi uburyo cyane mu mibereho kiraduza mbere izina ry'igihugu cyacu kikamenyekana mu makungu ivyo byose rero novuga yuko ni initiative nziza cyane bakorambye ati atmosphere imeze gute atmosphere imeze neza nta kazuba kenshi kari gahari ku kagoroba nivyo abatumire babona baje bashagije vraiment umwe wese ari muri tenue de ville nta rubanza ruba ruto kanatsinda harimo abategetsi kanaka irizwa kuba warodeka gahuzu basiko muri valise akaba ariko utereka ko kugira ngo ushobore gushika ahantu hiteka kuko ahantu hiteka ubwa mbere ni wowe witeka uhakirirwa mu kibanza cy'iteka rero twavuga yuko ni birori nivyo masavye byategekanije ko bitangura ku byaratevye gato bivanye nuko hariho indongozi zimwe n'izindi zitari bwashike urabizi urubanza kiki rushobora gutanguzwa hatabaye banyera urubanza ko ni nabo batanga n'iryo jambo kuko notanguza ibirori utazi nuza kuvuga ijambo ry'ibanze cyo kwakira abashitsi bahashitse byabanje birateba gato kuvuga mu nyuma byavuye biratangura abantu bose basa nk'abashitse abatumiye bien sûr abamenyesha makuru abanditsi bahagarikiza nabivuze abo bakinyi ariyo Jordi Liongola muzi neza yuko nawe nyene aheruka gutorwa mu mugwi wiwe wa Louvière nk'umukinyi mwiza wasezo mu mugwi we kandi abaradugije umugwi muri deuxième division niyo yarari n'abakinyi basanzwe bakina ngaha mwiganwa rya Primus League Burundi bari bavuga nka yatwara Seno ego madame Lydia Sekera niyo yarari ndo ariho directrice marketing muri Brarudi bien sûr niyo yarari hariho nabandi komite fatanya bikorwa by'inkino muri ministere ya sport ego niyo yarari wewe ntiyashobora gushika niyo yarari okay 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 nibaza ko nariko ndamwitiranya n'uwundi yarashitse byumvikana neza yuko izo ndongozi zimaze kuhashika nta bundi buhinga ibirori byaca bitangura ku byategetswe guca bitangura twavuga yuko les anciens joueurs aba legende bambuye Jean-Marie murabazi Malik Jabir ugeni yarari ego hariyo aba legende batandukanye ko twege nk'iyo myaka ya kera nitubazi cyane gusa nasho kumenya mbuye Jean-Marie ko ariwe yaje gutanga agashimwe kuri Nyange hariyo na Amadi benshi baramuzi yaciye mu ngo wa Dynamique bamwe mu bakinyi bahoze babica biracika mu gihugu cyacu Burundi no ba president wa club Jamari byesi yari hajyanye nka president wa club ya Vitalo ari kumwe na Papi bafatanije ibikorwa harimo abamenyereza Faris ariho Miburo n'abandi bamenyereza batandukanye bakinyi bategerezwa kuba muri 11 type mugwi mwiza bakinyi 11 bategerezwa kuronka agashimwe bose muri rusange na les invités d'honneur bari batumiwe peut-être abavyeyi bari bagiye gushigikira abana babo baza guhabwa ubushimwe nibaza ko muri rusangi ivyo birori abadirecteur kanaka bama radio ma televiziyo niyo bari hajya kugira ngo ivyo birori nabyo nyene babirabire hagufi kugira ngo bagire ico bashikiriza abakunzi b'inkino muri rusange ko murabizi yuko nivyatevye ku mbuga byari maze kubashika ko deja byako biracako live kibiriraho kugira ngo bamwe n'abandi bashobora kumenya ibiriko ko umuntu wese yashika ubutegesi wese yashika baramwakira bakamukamera kugira ngo bamenye ati arashise runaka rero ngira turaza no kugaruka ku majambo y'aba n'abandi na cyane yuko yaba abaserukiye Brarudi yaba baserukiye FFB baragize amajambo batekerera ikoraniro ryari riri ngaho hari byo bashikirije muri Brarudi hari byo bashikirije muri FFB biciye kuri president wa FFB n'abandi basanzwe bari kumwe bari hajya hari amajambo rero abakinyi bagiye barashikiriza amajambo y'Nyange turaza kumva nawe nyene hari cyo yashikirije ngo gutekerera abatonya biwe bivanye n'urwego we amaze gushikako n'abandi rero Paris Sahabo nawe yaragize icyo ashikiriza inyuma yuko nawe yatowe nk'umumenyereza mwiza w'ihiganwa nibaza ko amajambo makuru no vuga ibihe bikuru byo bari nk'ivyo yego duce gato no vuga kuri buno bushimwe butandukanye no vuga bwagiye burahabwa
bagizwe ayo mahirwe ugiye kuraba umukinyi bavuga yaranze ihiganwa ry'uno mwaka Merjwe umukinyi wa Vitaro mwiza wo hagati Fred Niyonizeye hama umukinyi w'umunyegori mwiza mu mwaka n'umunyegori wa Vitaro bari Irambona hama Med Bitel cyangwa umukinyi yinjiza ibisindo byinshi gusumba abandi mu mwaka ni Destin iriho wa Rukinzo Merjwe Joel cyangwa uri nka Mere Revelation Dorane ko ubivuga Meilleure révélation umukinyi yakinye ubwa mbere mu higanwa kandi akiri na muto yego Abdul n'uyu n'ubwa mbere niyo sezo yiwe ya mbere muri Musuri witwa Abdul Manirakiza bamutazira Digi gusa kuri uyu mukinyi byarantangaje kuko kenshi